Reka surenda bahikaze mwese shuti banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri isheni yanyu muri Rudende Isange TV. Isheni bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba vyakuba amatohoza mu rurimi rw'ikirundi. Ndabahaye mwaramutse, abandi ndabahaye mwiriwe bivanye naho muherereye. Iri ni iteka n'umunezero ntangere byusubira kubana namwe banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri isheni yanyu Isange TV. Isheni bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba vyakuba amatohoza mu rurimi Kirundi. Reka romba ikaze mu makuru yacu yo muri iki gitondo, akaba rero hari amakuru ari buze gushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Turaza kunyarukira mu makuru ariko aravugwa ngaha muri Ntare Rushatsi House, aho umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye azindutse akora impinduka zihuse. Kuri ngubu Prosper Bazombanza akaba yamaze gusubirizwa mu kibanza c'icegera c'umukuru w'igihugu, akaba yasubirijwe na Isidore Mbayahaga nk'uko amakuru ku rubuga abishikiriza. Biramaze iminsi biravugwa cane ko Prosper Bazombanza agomba gusubirizwa, ariko hariko haribazwa mbega azosubirizwa nande. Bamwe bavuga ko ashobora gusubirizwa na Leonidas, abandi nabo bakavuga ko vyanka bikunda agomba gusubirizwa na Isidore Mbayahaga. Gusa amakenga yari menshi mu gihe yo basubirijwe na Isidore Mbayahaga, kubera ko abanyagihugu ndetse n'abahinga mu bya politiki ngaha mu karere k'ibiyaga binini bavuga ko ataco Isidore Mbayahaga azomarira Uburundi, ndetse atani inama azogira umukuru w'igihugu, kuko ahubwo bazobandanya baroheka igihugu. Ivyo turaza kubigereka ko ku buryo bw'idonido ibijanye n'izo mpinduka zivyutse zibera ngaha mu butegetsi bw'u Burundi, zikozwe n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Turaza kandi no kunyarukira mu yandi makuru tuze kurabira hamwe bimwe mu bibazo umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD Nyaniteka Reverien Ndikuriyo yabajijwe, ndetse n'inyishu yoba yarabitanze ko byose turaza kubibashikiriza ku buryo bw'idonido. Turaza kandi no kunyarukira mu yandi makuru tuze kurabira hamwe ku biriko biravugwa mu bijanye n'ubusuma bw'amatora yabaye ku igenekerezo rya 2025 Nyandagaro y'umwaka, aho yari amatora y'abakuru b'imitumba ndetse n'amakatiye, ariko kuri ubu ngubu umugambwe CNDD-FDD ukaba uvugwamwo injyane zijanye n'ubusumwa bw'amatora, ariko bikanavugwa ko hari amabi menshi yakozwe n'imbonerakure, urwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD ariko nyene ruzwi nk'imbonerakure. Turaza kandi no kurabira hamwe mu makuru ku bijanye n'amasezerano yasinywe hagati y'umugambwe uri ku butegetsi mu Burundi wa CNDD-FDD ndetse n'indi migambwe itandukanye. Ni mu kanya mu makuru yacu ku buryo bw'idonido. Ico usabwa bibuka gufyonda suivre, partager ndetse na sabone kugira ngo tubandanye kubana mu makuru n'ibiganiro tuba turiko turagushikiriza umwanya n'umwanya kuri imbonesha kuri yanyu imwe Rudende ya Isange TV. Reka rusubire ndabaha ikaze mu makuru yacu ku buryo bw'idonido. Amakuru na cane araza kugaruka ku bijanye n'impinduka zimaze gukorwa mu butegetsi bw'u Burundi ngaha muri Ntare Rushatsi House. Amakuru ari ku rubuga nuko umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yamaze gukora impinduka, aho yamaze gufata icegera ciwe ariwe Prosper Bazombanza, akaba yasubirijwe na Isidore Mbayahaga. Byari bimaze iminsi bivuga ko Isidore Mbayahaga ariwe agomba gusubirira uyu icegera c'umukuru w'igihugu ariwe Prosper Bazombanza, ariko abahinga mu vya politike bibazaga ko mu gihe Isidore Mbayahaga yagenwa mu mabanga yo kuba icegera c'umukuru w'igihugu, ibintu bishobora kuba bibi cyane mu Burundi. Isidore Mbayahaga yaravuzwe mu mabi menshi cyane, na cyane mu kubiba mu kuvuga imvugo zibiburwanko hagati y'ibihugu bibanye ndetse n'u Burundi, na cyane igihugu kibanye c'u Rwanda. Mwaravyumvishe mu minsi yaheze ubwo yifatirira ku gahanga leta y'u Rwanda, akavuga ko leta ngo perezida w'igihugu kibanye c'u Rwanda Paul Kagame yoba yaryamiye ukuboko kw'abagabo, nubwo ivyo byose byari ibinyoma. Isidore Mbayahaga iyo uravye ubona ko atanga ingo zishoboka cyangwa se
atanama ashobora kugira umukuru w'igihugu, ahubwo bikaboneka ko ari muri bamwe bashobora kuzotembagaza igihugu ndetse no gushira mu kaga umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Uyu Isidore Mbayahaga ni umubanyi wa hafi w'umukuru w'igihugu c'u Burundi. Mu misi iheze murabizi ko hari amwe mu mabanga yari yamujejwe ari mu bijanye n'ikigo kijejwe ibijanye n'ibizuku, gusa kuri ubu ngubu akaba yamaze no kumushira mu mabanga yo kuba icegera c'umukuru w'igihugu, nk'uko amakuru duhabwa n'amasoko yacu kubiriko birakorerwa ngaha i Gitega, umugwa mukuru wa politike abishikiriza. Naho ubutanyereraho umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD yishuye ku bibazo bihanze igihugu c'u Burundi kuri uyu wa gatanu igenekerezo rya 29 Nyandagaro y'umwaka. Umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD Nyiriteva Kareveriano Ndikuriyo yabajijwe ibibazo byinshi ku bijanye n'ibibazo bimwe bimwe bihanze Uburundi. Imbonesha kuri yacu rero yahadushikiye, twashimye gukurikirana ibibazo bitanu nyamukuru n'inyishu yabitanze. Ko bimwe mu bibazo yabajijwe n'inyishu yatanze ukijanye n'ingorane y'ibura ry'igitoro igihugu kimaze imisi igifise, igitoro ko kitotuma ngo kiduga ibiciro ariko ngo kikaboneka. Reverendo Ndikuriyo yamenyesheje ko mu gihe ngo coduga, mu gihe amafaranga y'amarundi atagura igitoro, abo kirangura n'ubundi ngo amadolari niyo ngo bobura. Aho yagize ati mbega turetse umurundi wese akazana igitoro mu Burundi ntaco, ariko ayo madolari azoba yayakuye he? Nubwo ngo tworeka umuntu akayazana, ntiwumva ko azoba ashaka ko ifaranga ryacu rizimangana. Iyi ni ingwano barimo kandi ngo bazoyitsinda buke buke, kuko ngo imyaka 20 iheze barwana, ngo kare bari bafise ikibazo c'amahoro kirahera, ica politike naco kirahera. Rero ngo niki kibazo kuko ngo nayo madolari ntazoboneka tudashoye hanze. Naho ku kibazo ca kabiri, none ngo ko Uburundi bufise ubutunzi ku kama nk'ubutare, ariko bukagumana ikibazo c'amafaranga y'agaciro kubera iki? Ngo butokwimbura aho butokwimbwa, ahubwo ngo bunahingurwe gutyo amahera y'agaciro aboneke. Kubera abazungu ngo babizi, baraza bakimba babesha ko ngo bagiye gupima, ahandi bakavuga ngo batwaye imicafu, kandi ntitwari bwamenye ubwoko bw'ubutare bwose hamwe, ndetse dufise n'ico gituma twabanje kubihagarika vyose kugira ngo tubanze tubipange neza, tube tuzi umuntu wese ariko arimba. Nk'akarorero tukamenya ati naka ariko yimba inzahabu, uwundi ariko yimba titane, naka niwe ariko arahingura ubu butare, kandi bazotegerezwa kuba abarundi. Ati mbega ukwishira mu kwizana kuvugwa mu ruririmbo ruhayagiza igihugu kuri hehe, mu gihe hari abahunze batararekurirwa kugaruka mu Burundi, harimwo n'abahora mu mugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD. Ati nta muntu barabuza gutaha ku bushake, kandi si bose babikeneye, uko abarundi bafise imvu nyinshi zituma bahunga. Hari n'abigira impunzi kugira ngo bazoje mu gihugu ca Amerika, Canada na Australia, ngo kuko ngo umurundi wese yahunze kubera umutekano muke, baca bagaruka. Ngo nayo abagiye bashatse gutembagaza igihugu
bariyezi kuko ngo ntibashika na 30 kandi ngo umuganga CNDD-FDD ntuzobareka keretse bapfuye. Naho imigenderanire ni igihugu kibanyi c'u Rwanda ngo uko yoba yifashe ngo hoba hari icizere ko imipaka ishobora kugururwa. Kuri ico kibazo yavuze ko u Rwanda ngo urwabaniye nabi abarundi ariko ko Uburundi ngo ntaco ngo bigeze babugira ngo rero ngo bobo ngo kandi ngo twebwe nta ngorane dufise mu gihe ngo bokora ico twabasabye ariko umugambi uri ku butegetsi wa CNDD-FDD ntiwiteze kugurura imipaka ngo abarundi bagume bicwa ndetse ngo bayugururira igihugu kibitse abashaka gusambura igihugu c'u Burundi mu gihe kandi bariho bakiriho ngo bazoguma babasaba keretse ngo bapfuye uko imigenderanire y'u Rwanda ntisumba amaraso y'abarundi yamenetse ahatandukanye nka Gatumba uzoshaka ngo kujayo azoca mu bindi bihugu canke afate indege ariko umuntu ashatse kugira amanyama ngo uramureka ngo kuko abarundi ngo barya ngo turya tukaravye kandi ngo kanatsinda nta n'ikindi gihugu tubanye nabi. Naho mu gisata co guteza imbere inkino ndetse no kubaka ibibuga mpuzamakungu avuga ko hagiye kubakwa ibibuga biri ku rwego mpuzamakungu nk'ica basketball ndetse n'izindi nkino bijanye ari naco gituma ngo babonye hasigaje ibibanza impande y'irya stade ndetse ngo n'urushengero rwari ruhari ngo bararubwiye ngo basambure kuko bizoba bisangiye parking n'iya stade Intwari kandi sikure kuko ngo ibicapo vy'ivyo bibuga vyaramaze kuboneka. Ico nkomenya nuko ikiganiro cariko kiraca ikibirako ku mbuga ngurukana bumenyi zitandukanye akaba ari naho vyariko birashikiririzwa. Naho mu yandi makuru rero tubananije n'ubundi kubiriko biravugwa ngaha mu Burundi reka tunyarukire mu bijanye no kuba umugambwe CNDD-FDD waraye usinye amasezerano n'indi migambwe ibiri. Amasezerano abiri niyo umugambwe CNDD-FDD waraye usinyanye hagati y'umugambwe MPC uri ku butegetsi muri Chad n'umugambwe ANC uri ku butegetsi muri Afrika y'Epfo Gitega kuri uyu wa gatanu igenekerezo rya 29 Nyandagaro uyu mwaka. Ayo masezerano yatewe ko igikumwe n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD n'userukira umugambwe MPC mu gihugu ca Chad hamwe ndetse n'icegera c'userukira umugambwe ANS muri Afrika y'Epfo. Iyo migambwe yose ikaba ariyo irongoye ibihugu vyayo. Reverien Ndikuriyo umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi mu Burundi wa CNDD-FDD yamenyesheje ko ayo masezerano ahanini ahagaze ku gukomeza ubucuti ndetse n'imigenderanire hamwe no gufashanya mu bisata bitandukanye harimwo guhanahana ubumenyi mu bisata by'iterambere hagati y'ivyo bihugu vyompi. Ikindi ngo ivyo bihugu byose bizotuma bitera imbere byose naburya ngo ivyo bihugu byose bisangiye kahise k'intambara n'intwaro yakaryanisha miryango. Ibyo bikorwa bikaba bibaye buca haba umunsi mukuru wo kwigina intsinzi y'imyaka 20 umugambwe CNDD-FDD maze urongoye igihugu c'u Burundi nkuko ndetse n'amakuru ku rubuga abishikiriza nkuko kandi bari bamaze imisi muri ivyo biganiro. Mu gihe kw'igenekerezo rya 25 Nyandagaro uyu mwaka hariko haraba amatora y'abakuru b'imitumba ndetse n'amakaritsiye kuri ubu ngubu amakuru ari ku rubuga nuko
muri ayo matora havuzwemo ubusuma ntangere, ndetse bamwe mu bari bitavye ayo matora nk'abari bahagarariye ibiro by'itora bamwe bakaba barapfunzwe nk'uko amakuru ku rubuga abishikiriza. Reka turabihe hamwe ku vyaraye bikorewe mu ntara ya Rumonge. Muri Rumonge ho baravuga ko amatora y'abakuru b'imitumba abantu indwi bahanywe bagirizwa ubusuma mu Rumonge. Kwa 28 Nyandagaro y'umwaka amatora y'abakuru b'imitumba yatunganijwe kuri iyo 25 Nyandagaro y'umwaka ku butaka bwose bw'u Burundi yari agenewe gushiraho indongozi zizewe ku mitumba, ariko amakuru duhabwa n'amasoko yacu twaraye tubonye mu bice byinshi by'igihugu hagaragaye iterabwoba, abakubiswe n'ayandi mabi menshi yagirizwa indongozi za CNDD-FDD ndetse n'imbonerakure abanywanyi b'umuhari urwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi mu Burundi. Ivyo bikaba kandi byakorerwa abakandida bigenga canke abanywanyi biboneka ko bakerebutse cyane. Mu Rumonge rero abantu indwi baraciriwe imanza bagirizwa ubusuma bw'amatora. Sentare nkuru ya Rumonge mu ntara ya Burunga mu bumanuko bw'u Burundi yarafashe ingingo ku misi wa kabiri ku mugoroba ku bijanye n'ubusuma bw'amatora bwabaye muri quartier Kanyenkoko mu gisagara ca Rumonge. Mu baciriwe ibihano na sentare harimwo bane mu bari barongoye ibiro vy'itora nimero 5 kw'ishure shingiro rya Rumonge ya 4, Wilson Nyabenda, Eric Bikorimana na Jean-Marie Selemani. Baburanye bemera icaha co kwakira igiturire kugira ngo borohereze itorwa ry'umukandida. Umwe wese yaciriwe igihano co gupfungwa amezi 2 ndetse n'ihadabu y'imiliyoni 2 z'amarundi. Abubakari Sibomana yahagarikiwe mu Minago afise amakarata 10 y'itora, 2 arayiwe, akaba kandi yari yiteguriye gutorera abandi 8. Yaremeye icaha aca ahanishwa gufungwa amezi 3 no kuriha imihadabu y'amafaranga 500 y'amarundi. Jonathan Bikorimana yarafatiwe imuhuta intara ya Bujumbura afise amakarata 20 y'itora, akaba yarakahakanye icaha acirirwa amezi 5 yo gupfungwa n'ihadabu y'amafaranga 800 y'amarundi. Naho Keve Iradukunda niwe yaciriwe igihano gikomeye cane ko yafungwa umwaka umwe n'ihadabu y'ibihumbi 400 vy'amarundi. Yafatiwe ku mutumba wa Rutumo komine Rumonge afise amakarata 300 y'itora, yagirijwe kandi gutorera abantu benshi cane icarimwe. Yarahakanye icaha ariko sentare iramwakiriza ico caha. Izo ngingo za sentare zafashwe ku mugoroba wo ku munsi wa kabiri mu rubanza rw'ikibiraho zerekana ugushaka kw'inzego z'ubutungane ko kugerageza kunyarutsa gutuza guhindura ibijanye n'amatora mu Burundi nk'uko amakuru ku rubuga abishikiriza. Reka roshimire mwese mwari kumwe natwe mu makuru n'ibiganiro twego tubashikiriza muri iki gitondo. Dusozere ngaha tuze gusubirira mu makuru yacu, amakuru yacu akaba ari agasaga.